Yo my people mumeze neza, nizere ko muguwe neza, natwe tuguwe neza kama kawaida. Turi kumwe na Unaskoki, ni kuvuga ikibonobono ishira hamwe y'abarimye b'ikibonobono. Gahunda nizazindi nyene nivyunguka. Muranda babwira misi yose. Ubu je ibintu byo kubambereza narabihevye. Ni kuvuga swat, urashaka kuba ufise umwanya, urashaka kurima, ufise n'ikibanza urimiramwo hanyuma ukagurisha mu kibonobono bakakurangura imbuto canke nawe we ugakorana n'ikibonobono ushaka imbuto utera ukaja kuzigura muri Unaskoki. Ni kuvuga kandi turafise yindi service ku bantu badafise umwanya wo kurima, badafise n'ibibanza barimiramwo, urashobora kuzana imitahe yawe igahabwa Unaskoki ikabikurikirana, hanyuma urashobora guhamagara no kuri izi nimero kugira ngo bagusigurire uko imitahe ushobora kuyikora neza, ushobora gutanga imitahe, ukuntu ushobora kunguka, ukuntu ushobora kuguma uvyaza umusaruro. Igiterwa cy'ikibonobono rero narababwiye ko ari zahabu turima, cya bindi byo kurema zahabu n'ugesera bukaduka wapi. Ubu turafise ikibonobono zahabu twirimira twe twenyene, hanyuma tukabandanya tubaye mu vyunguka ubu buzima. Okay, rero sindababwira amajambo menshi, narababwiye ko atavyo kubinginga. Ubu ibintu vy'ivyunguka sizona batera induru, ego kugira ngo bize bijemwo abantu bari tayari kuba mu buzima, kuva mu buzima bw'injyankuke. Nkuko rero vyamye, sinarindi ko ndivugana, inyuma ya kamera hari umuntu bita Zombi cameraman. Murabona ko ariko arabashikiriza amasanamu ameze neza cyane, kandi mu following ku mbuga ziwe Zombi. Thank you.